Mapendeza sana, uraberewe. See the outfits. See the outfits. Wow. Umeze neza? Bi wa mucereje. Namucereje ubona arinjira we ko ariko mwari muri sanse kuzanana. Twasanze amavalize ari menshi, like 4 grosses valises n'ibishaka kuvuga mu mudugu. Ico gituma. On a dû faire chacune sa voiture. Et on filma ça na mudugu wanje. Oya nibisanzwe. See the outfits. Iyi ndiringa. Monna aragira afata indege ija mu gihugu cy'Ububirigi. Uyumva gute? Igiriye ni gwawe ishakoshi Monna. Ishakoshi ni gwawe. Ishakoshi ni gwawe gute guri unebwe n'ishakoshi yawe? Ikibabaje nari ndi oblige kwisuna. N'ubundi nuza wa undi bakengereye ubwa mbere mugabo yagumya bemeza yuko bishoboka kandi abifisemo ubushobozi. Jambo ry'Imana rivuga ati na mwana w'Imana amaramara cyangwa azomaramara. Donc, j'ai juste que c'est la justice de Dieu. J'ai pas eu à crier ou à gouchouana ou à courir bif ou à commander qu'on dit doga comme réseaux sociaux ni banyemera. Mais Dieu a fait son boulot et regarde, il a mvugira. Donc voilà quoi. Ufise amakolabo n'abaririmbyi benshi kandi babizi bafise mu burabe. Ukeka yuko bakurondeye kubera iki? Ni wa mugambi w'Imana nyene ibuye cyagawe. Ni ubuntu bw'Imana. Ariho amavuta nsizwe ngaha anje. Ndiko ndagenda n'ico kintu cyenye n'abantu. Ufise imigendane myiza n'abandi baririmba. Biboneka ku bandi baririmba. Social. Experience wabigize muri yawe. Kweri iki nta muntu araboneka muri beef. Ndanga conflit, je déteste. Ça veut dire n'umuntu yashaka muri beef. Private. Ushaka ndakizana hano. Twasabye konti. Mwebwe kugira ngo zamparize here mutangure guhabwa ibiraro. Memeye kugabanya ibiciro cyangwa shobora no kugenda ku buntu. None nimba jewe iyo konti private. Sinigeze mvuga ngo nakoreye ayi. Sivyo? Ngabiconze icoco. Sinibaza yuko byonyorohera. Yes. Ya ariko muriko murakorera agafungo gakwiye. Kamorohereza mu kazi. Ikintu cyose. Uzorinda wemera n'ubwenge bwawe n'umutima wawe. Je sinasinye nabo rero. Nuko mba ndi satisfied. Nta muntu ni nkakuya atamuntu noja kujya imihari. Urabona ngo nakamamuhaya oya we nibihagarare ko ku giciro cyawe batakiguhaye bireke. Hama nawe bayaguhaye yakoreye. Nukusabwira ngo ushobore gushika mu gihugu ca Belgique biteguye gute? Je vraiment niteguye neza kubera ngira ngo turamaze guhura mu ma concert atandukanye. Uretse ko tutarahurira mu buyenzi mu bubiri ku mutwenzi ni kwa mfana niko mvuga honze okay rero uko biri kose vraiment abamaze kumbona performance zanje biraza ko bashaka kunshingira intara sibyo none kabisa urarenze Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe cyangwa mwamutevana umurire. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda bikaze yose kwatukirana muri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, batwara mu Bugande, muri Amerika, muri Europe, n'abatwara muri Australia, ndetse no mu bihugu by'Abarabu ndavuga Oman, Arabie Saoudite. Mwebwe mwese murahawe ikaze ni African TV. Turi neza ku kibuga cy'indege Mercure Ndadaye aho tuje werekeza bamwe mu basani b'abarundi bagiye muri Belgique ni BELGIQUE on the floor hamwe na Mokenzi bagiye muri Belgique office igiteramo ku munsi wa gatandatu aho bukera hirya yejo nyene ikibanza muraza kukimenya ndetse n'ibyo bitandukanye. So gumana twiga mugire subscribe ku channel yacu, udaragera subscribe ku channel yacu, ndabasaba kugira subscribe. Asante sana, gumana natwe. Yo, narashika. Sinzi umuntu yabwiye ngo ageze airport. Jahe. Ewa. Atari kwe. Sawa tumurindi. Aragoye mtana. Ibintu by'umwanya wiwe sibo bro. Sasa yatari. Gendana n'ingo kazi zikakubikirako. Gendana n'ingo kazi zikakubikirako. Reka niyo sokse mutama ubona idasa neza. Ahubwo uraba kwiga cafuye nyabona muri. Nubwo yita. Ya. Be face on the floor. Kirigoti.
nyine umuryango nyine bwa nenda babaze nk'ubu we kwa mfano urandi ngene muri ko murankamye mugaza mubona yansize kimera nkaho undi mu yaramusize ibazi oya Monna no yoba yagusize ariko indege ntiragira gusiga soda na sana yo be face on the floor agiye cyatari masoksi ya pye kutroa bande hatari utubwira ko ari mwari mwapfuganye ariko ivyo mvuze ni usanga stress arizo zizatumye maybe atitaba telefone stress zajyamo none mugabo none ufite urugendo kweri bisaba kuzinduka nk'izi saha zose urugendo urazinduka gose ubu ni saha indwi n'iminota none we nakubwiye ko mfatira sanga sandi uzobwira ubweza muri checking oya nabivuze mugabo rega je sindi bibiri Jesse ni bibiriya vraiment ivyo mvuze birahinduka sindi leta bi show igiye kuba kuri wa gatandatu nyine maybe hari abantu benshi bakikuba bakurindiriye ariko no musi deja uravuye Bujumbura no rugendo rw'umunsi umwe gusa urugendo rw'umunsi umwe gusa kugira ngo ushobore gushika mu gihugu ca Belgique witeguye gute je vraiment niteguye neza kubera ngira ngo turamaze guhura mu ma concert atandukanye uretse ko tutarahurira mu bubiri mu buyenzi mu bubiri ku mutwenzi kwa mfano niko mvuga honze okay rero uko biri kose vraiment abamaze kumbona performance zanje biraza ko bashaka kunshingira intara sibyo none kabisa urarenze number 1 defense on the floor so iyo umuntu wagiye waberewe agiye ku rubanza aba yiteguriye urubanza neza cyane uraberewe cyane usa neza kabisa amazi y'Ubujumbura byusa neza ntuzogaruke tuvuga ngo wasa neza ngo kwera garutse witeguriye gute so mu gihugu cya Belgique na cyane ko ari for the first time ujya i Burayi bwa mbere waragiye Australia ariko ni gucura mbere ujya i Burayi gukora isho witeguriye gute abarundi bakwitegeye gute na cyane bari hariya bakurindiranye gusa je no kuri vraiment ndavyiteguriye neza kubera nta rubanza ruba ruto niko bivuga ubwo rero ari n'ahantu utasanzwe urashikanye n'utegerezo kuvyitegurira neza abo tuzohura bazobibona sinovuga ibitaraba uri kumwe na Mokenzi no muzoba muri kumwe ariko tukubona uri wenyene sinzi ko muza gufatana urugendo hamwe kumbuye abantu ariko oya gusa nuko tutazananye mu modoka mugana bigashike twari twavuganye bifeshi nkuko Starboy yabivuze n'ubwa mbere ugiye i Burayi warakoze Australia urasubira uriyongerana mbese benshi baribaza bati bifeshi ntagaruka n'ubuherutse barababajije ati muragaruka mu kiganiro mwakoze Siren Vibes mwaravuze ati tuzogaruka ko tugiye ku kazi kandi akazi gatumye ko tugenda niko kazotuma tugaruka tugakora n'abandi bakatwizera Belgique turiko turayibona nkuko bamwe babivuze ati birakunda ko Belgique yoba nka UK kuba Niger kuko irimwe abarundi benshi igiteramo giheruka kubasha mugenzi wanyu Sadbi cyarabonetse nk'igiteramo abantu bitavye abantu batarizerera mu runganwe rwanyu kuko twarabonye postiki bamwe bavuze bati bari kuzana naka ariko hari bamwe bavuze ati nimba utemera bifese rumuheta abantu babiteze abagikekeranye message ubaha kuri performance yawe batarayibona Bujumbura yifashe gute baze kubashigikira gute mu buryo bungana gute bo karizo kimene kiyagaho gahambije bazodushigikira mu buryo bafise kwera umwanya wabo sije ndawujera uvyiyumvamwe kwera ari umufana wanje ntawe urinda kwimubwira kusanze nta muntu agura sentiment y'umuntu ahubwo umwanya wiwe gusa kandi iyo uguze umwanya wiwe bigira igihe nyene bice bihera ariko iyo ari umuntu asanzwe agukunda nturinda kumubwiriza arashobora kwibwiriza wenyine akavuga ati nzoje kuraba naka so kubwanje rero sinirirwa ndavuga menshi atari kubatumira baza ari benshi kudushikira ico nzi coco nuko nzobanezereza obuheruka mwaridoga mukavuga muti haraboneka umwe agasubira akaboneka mu myaka myinshi kino gihe performance z'abarundi novuga ngo hari n'abandi bari hanze mu bindi bisagara canke mu bindi bihugu muri benshi mukwiragiye mu micungara itandukanye y'isi cagiye mwavuga ati birashoboka ko umwanya utaragera urakeka ko umwanya ugeze nimba ugeze babizere gute uzogaruka mbese canke ni bamwe bamaze kugaruka ari benshi bamaze gutanga akarorero ari benshi bakagenda bakagaruka uretse ubuje uko nzonyika tu Bifeshi nzonyika kwere Bifeshi tumaze kubona abandi oya urahamenyereye amaze kuja Australia nigeze unyika uramaze kuja Dubai ariko turi gushakisha i Bujumbura urumva nyene wonyikira i Bujumbura kwe
nyene ibuye ry'isutwa ritemba riduka. Bface tumaze igihe tubona abandi bagenda bafise show imwe ariko ukacobona mu nyuma haciyabona ikizindi twitege ko namwe mushobora kuzoca mwungururiza mu zindi tutashoboye kumenya aca umugani ngo urubanza rumwe rumara zibiri naho zoba zitatu tuzozimara bivana gusa nabo batwizeye hama kandi tukabona ko hariho umwanya wo kuvyitegurira kuko urashaka gukunda amahera ugacurira imbere intebe birashoboka kubera abanyagihugu bisaba ko babimenyesha before bakitegura kuza muri concert nibaza ko iyo tugiyemo basanzwe bayizi iyo hadutse rero yindi par accident uca usanga nyene hari ikindi kibazo kibaye mugabo ico nzi coco habonetse umwanya wo kwipromotinga ni sawa kubera turafise umwanya utari muto imyidogo igihari bavuga yuko mwaka menshi mutarageza ku rugero dufate yuko batimvye ibeyi canke mwemeye kugabanya ibiciro Jenzi neza yuko ikintu kijanye na contract kiri private ushaka ndakizane hano twasabye konti mwebwe kugira ngo zamparize here mutangure guhabwa ibiraro mwemeye kugabanya ibiciro canke shobora no kugenda ku buntu none nimba jewe iyo contract private sinigeze mvuga ngo nakoreye sivyo ngabe iconzi coco sinibaza yuko vyonyoroheye yes ariko muriko murakorera agafungo gakwiye kaborohereza uko biri kose ikintu cose uzorinda wemera n'ubwenge bwawe n'umutima wawe je sinasinye nabo rero nuko mba ndi satisfait nta muntu ninka kujya ata muntu noja kujya imihari ngurabona ngo nakamamuhaya oya we nibihagarare ko ku giciro cawe batakiguhaye bireke hama nawe bayaguhaye yakoreye just urugendo rw'umuziki ni rurerure kuri wewe ariko numva no kubaza kino kibazo kiza muri music wari ufise izindi target kuri wewe waravuga ati kumbure zo kwiza samples amaze kugera kuri bino tugeregeje kuri urugendo rw'umuziki wawe aho rugeze rwashimishije koko urarugereranya ukavuga ati kumbure ngeze kuri izi percentage kuko aho ugeze turabona ko uruntu turashobora kwita wa mbere kuri performance kuko uryohera abantu benshi batandukanye ubu ugeze kuri percentage zingahe mbega ikisigaye kibuze kuri Bface ni cyane ikibuze nico bazobona taraboneka ubwo nta kibuze yego je numva ameze neza vyose ni sawa ivyo nerekana bashoboye kubikunda uramaze kubibona yuko mpera muri old school nkaja muri trap nkaja muri drill nkaja muri afrobeat nkaja muri dancehall nkaja mu mapiano zose ukabona nyene vibe ingene igendera duka ko zose nizinga ya BPM hari indirimbo yivugije umuntu aba obligé yo kumviriza mu karirimba niyo ndivugije bisaba ko atamba sivyo rero ziri different cyo gituma ivyo vyose nibaza yuko uza wese vraiment arabona yuko jewe nitanga nakubwiye naho bora abantu aba babiri sipoza ko ndiriko ndirimbira stade nzima umuntu ngugera shwe aheze igihe kinini uri mu muziki uyu minsi abantu amakosa bariko muri hadeka aboneka hanze ntabwo yagambye ko ya isafyo byari bimeze wowe igihe umaze mu muziki wari witeze yuko umunsi umwe hazogira ikintu yawo Mokenzi nawe yamaze gushika kubwa c'indege Mercure ndadaye ariko ari mu bantu basherewe cyane gose Salimo Salut. Unapendeza sana uraberewe see the outfit wow umeze neza bi wamucereje namucereje ubona arinjira we ko ariko mwari muri sansi kuzanana twasanze amavalize ari menshi like 4 grosses valises n'ibishobora kuvuga mu mudugu umwe ico gituma on a dû faire chacune sa voiture et on filma ça na mudugu wanje nibisanzwe see the outfit iyi ndiringa Monna aragira afate indege ija mu gihugu c'ubirigi uyumva gute no musi ruragiye isi bya bindi ngo buca ngenda uno musi ruragiye uyumva gute gamo iyo bag iyo yiguma mu iyo ko travamwe mugabo rero je ndataye agafunguruzo akagaje ngenda gatore basha muzobikupa t'inquiète Yo Monna agira afate rutemikirere mujana mu gihugu c'ububirigi
aho ku munsi wa gatandatu itariki 19 afise show yo ku munsi wa gatandatu azo ari kumwe na BELGIQUE on the floor aho bagiye kumbure kuryohera abantu bari mu Birigi abantu bari mu bigimo muri itegura kubera ko baraje bazanye n'ibintu bishasha kandi ibintu vyiza cyane gose abazungu aba diaspora baragorana cyane no gutuma parireje vraiment Muragutumye parleje n'umufu. Mokenzi umeze neza? Yego umeze neza cyane. Urashobora kuvuga kakandi. Ni gucapuka cyane kubera ko Oh my god. 1 2 3 4 5 6. Ajya waruzi ko turi ngaha. Je suis une star. Regardez-moi ça. Nowe gakumu star ugiye hanze gukora show. Mo, uyumva gute rero? Uyumva gute uno munsi uragiye? Si vya bindi ngo nzogenda. No, ubu nyene uragiye. Uyumva gute ku munsi wa gatandatu ugiye kugira performance mu gihugu cy'Ububirigi? Niyumva ryohewe cyane. I can't wait. Mwana bishire tuyumva n'amati. Niyumva n'amati. Mo, ibintu basi nawe mu complete. Ariko twacerewe maze. Oya ni. Muri ibi vy'indagara bimenyereye. Kama ushatse wa BELGIQUE atavyamenyereye. Ko kanyuma niko Sajya Mungu. kanini cyane. Tugira gute? See the outfit. Na maniga. Yo bro, unapendeza sana lakini. Ana nta kintu natakaje pe. None ugisize vra mugiye mu Birigi nicyo bigutwara? Uyumva gute? Uyumva gute rero ugiye guperforminga mu gihugu? Ryohewe niyumva ngiye kubaho experience shasha muri carrière yanje. Ni intambwe yindi ngize quand même parce que c'est la première fois umuziki unkuye mu Burundi untwara ahandi mu mahanga untwaye en plus loin pas juste hafi so ndashimira Imana cyane mbona ko ari ubuntu bw'Imana hanyuma ndashimira cyane n'abafana banje bose bangejeje aho ngeze kuri love baguma bampa bakangira umuntu watari gushika naho n'abantu bo hanze bavuga ati Imana ngo turirimbire so thank you so much. Bitegiki abantu bakurindiriye muri Belgique. Yewe bitege kubona performance yanje parce que sinibazwa ba diaspora amaze kumura kuri stage so ngiye kubereka what I'm you know abasanzwe bamuzi nk'umuntu umwe abasanzwe ari mu master plan abafite ibikorwa byinshi ejo canke hirya yejo turashobora kubona video yakoreye hari nk'uko usanzwe ubizi yuko iyo ugiye ahantu ugenda ufise aga plan B kiwawe je n'ukuri iyo video ikazoba n'ukuri si ibintu nzoba nateguye parce que naronse visa niba un peu je n'y croyais plus nari namaze kubivamo ngira ntange no gufata amantuze yanje nandi ma programme kubera yatevye so sinigeze nicara ngo planning ibintu nk'ivyo mais quand même je suis en contact avec ma vidéographe hariya Anye et tout bikunze vraiment je vais me débrouiller. Alors veut même ama content yose urashobora kuvayo udutayemwo igikorwa gishasha hari birashoboka Ya mugiye ko benshi bagiye batwayikora mu stage. Yo mo waraye usohoye cover y'indirimbo shasha igiye gusohoka indirimbo yakozwe na Jonela yongirwa na One Way izo sohoka wamaze gushika mu gihugu cy'Ububirigi izo sohoka itariki 19 18 18 ku munsi wejo ku munsi wa gatanu niyo ndirimbo izosohoka ku munsi wejo witegure gute dabwe ndirimbo abakunzi umuziki w'indundi bitegure gute mbega indirimbo izoperforminga ku munsi wa gatandatu bayitegurire neza cyane diaspora Mokenzi bayitegurire neza murabizwe ntayemeretse kwa igikorwa cyaje nyene donc j'espère que muzoyikunda ni indirimbo personnellement nkunda cyane nafashijwe kwandika na Double J voilà c'est lui qui a écrit toute la chanson je nanditse mu gitero cya kabiri gusa mais c'est une très belle chanson umuntu nemera nk'umu parolier and naramubwiye ati bro je n'ukuri ndakunda ingene wandika nyandikira akakantu asho urumva ko ari je hose ndamubwira ivyiyumviro mfise parce que nayandikiye umuntu and that's how I feel andika rero ama gitero cya kabiri ndashaka kwiexprima jewe nyene ivyo mfise ku mutima niho naciye nandika ibindi sebi donc guys muyitegurire ukuri yatugoye gushutinga twagize ama challenge menshi cyane wowe nyene urabizi Franike ni wari and j'espère que quand même tutazoba
twaruhiye ubusa eka abantu bazoyikunda. Yes. Ukiza hari abafata yuko ati naimba muziki hajui mugabo uko bukiye uko bwije wagumye proving wrong abaherazi bawe gushikaho uronka ibiteramo uberekana kuri stage yuko ubishobora kandi ubizi kurusha mbere abitwa ko bazi kuririmba. Uno munsi step ugeze ko uteye intambwe yo gusimbira muri Europe babandi bari bemegwa canke babandi baguponda bariko bararaba bo bemera batarahashika. Uyumva gute kubona ko wa undi bakengereye ubwa mbere mugabo yagumye abemeza yuko bishoboka kandi abifisemwo ubushobozi? Jambo ry'Imana rivuga ati na mwana w'Imana amaramara cyangwa azomaramara. Donc je ndabifata juste que c'est la justice de Dieu. J'ai pas eu à crier ou à gushwana ou à kugira bif ou à kwama ndiko ndidoga ku marezo sociaux ntibanyemera, mais Dieu a fait son boulot et regarde il amvugira. Donc voilà quoi. Ufise amakolabo n'abaririmbyi benshi kandi babizi bafisemwo uburame ukeka yuko bakurondeye kubera iki? Ni wa mugambi w'Imana nyene ibuye cyagawe ni ubuntu bw'Imana. Ariho amavuta nsizwe ngaha anje ndiko ndagenda n'ico kintu cyenye n'abantu kuba ufise imigenderanire myiza n'abandi baririmba biboneka ku bandi baririmba ndi social experience wabigize muri yawe kweri ki nta muntu araboneka muri beef ndanga conflit je déteste ça veut dire n'umuntu yashaka kuja muri beef nanje akaza akayitangura sinomwishura cyo ayivugana iyo beef nta misi iyo mara ko sinomwishura. I don't do that. Ikibazo twabagiye beef yari abategura ibiteramo mu Iburaya canke ahandi bahora bavuga yuko abarundi musaba menshi mutaragira kuri iyo step kamaje ntimbega nimwe mwemeye kugabanya canke baratinze ibeye mona bimeze gute? Ivyo none gashaka kuba bini confidentialité hanyuma nta make baduhaye non plus baduhaye yakwiye ndibaza ego. Yes, ikibanza aho bizobera show ko bari mu Bubiligi abantu bari impande yaho Paris bari no Norvège n'ahandi yagiye atandukanye ikibanza bizoberamo ni hehe? Uraha Proximus lounge something like that. Kandi rero bibabwira ikibanza tutakwicara muri Zayone tugume twicaye turindiriye gusa ntituracegwa. Hako bagusubiza inyuma ukicara indani. Murahari none nuru usubuka kwa gusa tubira twenze wa muntu babwira ikibanza abantu bari mu Bubiligi kumbure babayitegura abasevinza amahera yabo bari bari ready code Proximus abantu naho nzi sinzi ko ari I don't know nuko nyene nafa sinzi bari munyaka bigaca mu bwiza ariko icyo nzi izina rya yana gahonjera baritegura urazika mufatanye original nkaka for example batumwa manigi yo hano harimo kenzimbe nikutseho reka gusha kunyigirori ndabizi jewe sivyo banyigisha erega nisama Nimurushana. Bi asante sana tubifuriza urugendo rwiza hama kandi ibikorwa bizogende neza. Mwana uje kuramutsa umuntu wapareje. Wapareje wapareje na neutral. Yeah, big thanks my man. You're big up on yourself. Yo. Samandrini zo. You're good. Nari karareklama ashaka n'abagenda bamusunikira. Turi babiri. Yes, ni kwigiwa c'indege Mercure Ndadaye aho Monna Walda hamwe na BELGIQUE on the floor bagiye gufata indege ibajana neza na neza mu gihugu c'Ububirigi aho bagiye guperforminga ku ncuro yabo ya mbere bagenda iburaya aho bagiye guperforminga indirimbo zabo abantu hari mu Bubirigi tubahamagara kugira ngo muze gushigikira umuziki wacu ndundi abana neza ko uno munsi abarimvye barundi bariko barabikora bariko barabica bigacika. Please tubasupportinge abantu bari mu mahanga mukomeze kubakira kumbure kugira ngo ibikorwa bikomeze kugenda neza cyane gose. Yeah, mukomeze kudukurikirana n'urugendo rwabo aho baza kwinjira bagiye gufata indege ibajana mu gihugu c'Ububirigi. Yeah. Imvura ivuye ubunyene no yihagarika ndetse. Ariko urashobora kubabwira ati je navuye hari yari mu rushana. Bo bakavuga ati hari kizo. Uwo mucabaguhaye Mona rega afite contract mubari mu biki. Tubafate n'usango baragenda mwese umwe wese afite sakoshi ni bon. Okay. Sakoshi.
twese ndagira turabasitari n'umusitari ntasunika abo ushaka video erega barashobora kutugira oya niwigiriye ni gwawe ishakoshi Mona ishakoshi ni gwawe ushaka umungira mfise timu nanje ishakoshi ni gwawe gutegura ibinebwe n'ishakoshi yawe erega ikibabaje ntariya ndi oblige kuyisunika n'ubundi nuza kuyisunika aya mavarizi yose ni gwawe yo man Baragiye gutanga show. Respect kabisa. Mo uzotuzanira murindira mu biraye uzotuzanira hariya